Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Amahoro iwanyu kuri mwebwe mwese muriko mukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 20 Rusama umwaka wa 2025. Kaza muri ano makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Miliyoni zirenga zine z'amafaranga y'amarundi ni umusirikare wese yahora muri Kongo yaranije intwaro rusangi yishyuza kuva mu mwaka w'2023. Abo basirikare bafite amakuru yemeza ko ayo mafaranga yabo yatwawe n'umwe mu ndongozi zabo. Mu ntara ya Kayanza barimu baheze basezera akazi bitewe n'imishahara y'intica ntikize bahabwa, ivyatumye benshi muri bo bahisemo kuja kuronderera ahandi ubuzima. Na igice cya kabiri cyano makuru nkuko mubizi ku minsi yose ya kabiri tuza kubashikiriza ikigabane ubahuka. Uyu munsi tugaruka kwitangwa n'ikoreshwa ry'amafaranga ahabwa abayobozi b'indero ku mashuri atandukanye. Nariko ca ku masonga mu kanya ni muri mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahereye mu yavugwa mu bijanye n'intwari ibereye. Abasirikare b'abarundi baherutse gutaha bavuye mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi mu gikorwa ca TAFOK basaba kuronswa gahembo kabo karenga miliyoni 4,600 kuri buri musirikare ku mezi ane batahembwe mu mwaka wa 2023. Abo basirikare basaba umukuru w'igihugu kugira icyakoze mu gutorera umuti iyo ngorane, na cane cane ko amakuru abo basirikare bafise ngo avuga ko ayo mahera yoba yanyurujwe n'intwazangabo y'ipete rikomeye ari nawe yarabarongo. Emmanuel Niyunge ko aratubwira ibijanye n'imyidogo yabo basirikare b'abarundi bakoze mu rwego rwa TAFOK mu gihugu ca Kongo. Abo basirikare b'abarundi basaba kuronswa agahembo kabo k'amezi ane baheraniwe yo mu mwaka wa 2023 nabo mu mabatayo ya 5 n'indwi baherutse gutahuka nyuma yo kugomborwa bavuye mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi mu gikorwa ca TAFOK. Bose ni 1700 bahura neza na neza na batayo zibiri, bakaba basigura ko umwe wese yari yandikiwe agahembo kangana n'amafaranga y'amarundi umuriyoni n'116. Bagatomora rero ko batahembwe kuva mu kwezi kw'icenda gushika muri Kigarama mwaka wa 2023, bigasigura ko umwe wese aheraniwe amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 4,640. General Erindi Zigiye batazira muzinga hari nawe yarabarongoye aradomwa ku rutoke mw'inyuruzwa ry'amahera yaragenewe izo ntwara miheto. Umwe muri abo basirikare aravyigana. Ikibazo amafaranga yacu y'ukwezi kw'icenda kw'icumi na rimwe no kw'icumi na kabiri mu mwaka 2023 mu gutwiba ayo mahera. General yitwa Ndizigiye Eri batazira muzinga aho guhemba ayo mezi yo mwaka 2023 baciye bagahemba amahera yo mwaka 2024 ahera mu kwezi kwa mbere. Ayo mezi ane rero tukaba dufite amakuru atuganya ko ayo mafaranga yahawe General Ndizigiye kugira ngo ashobore kuyaduha mugabo tukayaronka. N'agashavu kenshi abo basirikare basaba umukuru w'igihugu kugira icakoze mu gutorera umuti iyo ngorane. Mu ruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka General Erindi Zigiye batazira muzinga cyo kimwe na General de Brigade Gasupari Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi kugira twumve ico babivugako. Arakoze Emmanuel Niyunge ko muyavugwa muri politike naho inama nshinga amateka bucirangiza ikiringo cayo nta na kimwe yigeze imarira abanyagihugu vyitwa ko iserukira atari ugushimisha umuganga uri ku butegetsi hamwe n'abategetsi b'igihugu ubwabo. Bishikirizwa na Frederic Bamvuga Inyumvira mu gihe inama nshinga amateka iri kisozera ikiringo cayo c'imyaka 5. Dukurikire Frederic Bamvuga Inyumvira yaho ari cegera c'umukuru w'igihugu. Umuntu yobacira urubanza yishimikije amategeko agenga inama nshinga amateka. Inama nshinga amateka mu gukora kwayo mu vy'ukuri niyo igenzura ingene leta ikora, kubera ko biba bisigura ko ihari ku izina ry'abanyagihugu. Rero mu byo twabonye twovuga ko yarahamagara abashikiranganje, irahamagara n'umushikiranganje wa mbere kenshi, ariko twabonye nuko ibibazo bababaza n'ishu batanga kenshi bitaba binezereje nkuko tuba
tuvyumva na cane cane ko hariho n'uwivugiye ati jewe byo mumbaza nta nshinda bifitiye aho gwari gwiciye aho kuvuga ati basabe umukuru w'igihugu amuhindure habe namba baribandaniriza kubera ko baravuga bati kora uko bavyanditse mugabo ntihagire igihinduka abantu bacu baguma mu bibanza vyabo uwo n'umugambwe umuvuga uti dukora neza cyangwa dukora nabi twebwe byose cyo badukira ku rubanza twocisha urubanza abanyagihugu ho boturukana mu gitondo ntushobora kandi kuvuga ikibazo cy'inamashinga amateka udafashe n'ikibazo c'ubutungane n'ikibazo c'urwego nshingwantwaro ni president icegera ciwe n'umushikiranganje wa mbere n'abashikiranganje kugira ngo igihugu gitembere izo nzego zitateguriza gutandukana uyu munsi rero ntizitandukanye mu Burundi imwe ikorana n'iyindi imwe ikora ivyindi ukasanga rero n'urudubi ntumenya ico bamwe n'abandi baba bajejwe aha kuna amashinga amateka novuga nti aba bantu ntibakorera abanyagihugu kubera ko sibo babatoye aba batowe n'abakuru b'imigambwe ko n'imigambwe igena abantu baja ku ntonde kugira ngo ejo bace baja muri jana amashinga amateka bahembwe hanyuma ikirengo cabo gihere haza abandi abanyagihugu ntibigeze babazwa ngo bavuge bati twebwe turagenye naka kuko tumuzi turagenye naka kuko tumuzi ubutwari bagenwa n'umukuru w'umugambwe kuko abavuga ati uyu unzomukoresha ibi unzomukoresha ibi canke biriya ikibazo rero gica kiba nuko abo bantu iyo bageze harya mu kigobe ntibiyumvira umunyagihugu si abarajishinga biyumvira ahubwo ingene bonezereza uwabashizeho kugira ngo mu kindi kiringo azasubira barabe ryiza abongere iruhande yuko abo bashinga amateka atari abanyagihugu baba babihitiyemwo ubwabo kuko bagenwa n'imigambwe inambamyi nyamukuru ituma badahagararira inyungu z'abanyagihugu nuko urwego rw'inama nshinga amateka rutigenga na gato ahubwo ruyoboka abategetsi mu ntwaro n'ubu nyene dukurikire Frederic bamvuga inyumvira ntawo bacira urubanza ngo ntavyo bagiriye abanyagihugu ko ntibigeze batorwa n'abo banyagihugu ica kabiri ntiwavuga ngo ntibabikoze kuko ntibari bazi n'ivyo bari bukore rero barakoze ivyo babategetse umugambwe bategetse ico baragikoze aho naho mvuze kubiri n'ivyavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe igihugu umugambwe si igihugu biratandukanye ndavye ivyerekeye ubutungane bwaragoswe kubera ko ubwo rwego nshingwantwaro abarurimwo nukuvuga harimwe abari mu mugambwe hari abagenero bose n'abanyamugambwe usanga rabo bantu ari bo bategeka nibo bakora ibibi hanyuma mu gihugu abantu bagiye kwitwara babwira bati akazibe no kuvuga inyungu z'umugambwe zagiye hejuru y'iz'igihugu mu by'ukuri izo nzego zibiri nta na rimwe ruragwanira inyungu z'umunyagihugu ariko baragwanira inyungu zabo gusa icya gatatu ndavye urwego nshingwantwaro urabe amajambo mukuru y'igihugu avuga urabe ivyo akora atubwira ati jewe ndategetse yuko miliyari 54 zagiye ku rugomero rwa Mpanda ndazibone vuba hari izo murumva yahaye indwi zibiri umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu murumva ikintu na kimwe yagize aravuga uko nyene bigahereriyo kugira ngo abantu baze baravuga ngo ntavuga kabisa ngo aratwitwararika naho pi rero umunsi twovuga tuti nta nzego zihari ni urwego rumwe rutwara zose urwo rwego nshingwantwaro nubwo twara n'amashinga amateka kuko n'umugambwe nubwo rutwara ubutungane n'umugambwe urusanga rero mu Burundi byose biyangara kubera ko nta nzego hari nuwo zihagarika abarundi babandanya biberaho tukiri mu gisata ca politike nyene bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'igihugu bariyamiriza akajagari gaterwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD iyo bari mu bikorwa byo kwiyamamaza kuko bisiga bihungabanije ibindi bikorwa abanyagihugu bavuga ko uretse ko amasoko yugarwa ibikorwa byamwe mu mashuri birahungabana aho namwe mu mavuriro yacitse ibibanza byo kwiyamamarizamwo amatora ibihushanye n'amategeko agenga ivyo bikorwa mugenzi wacu na Deje Irakoze aragaruka ku kungene ivyo bikorwa byo kwiyamamaza bihungabanya imirimo itandukanye mu mihingo itandukanye y'igihugu abanyagihugu ntibasiba kunegura uko ibikorwa byo kwiyamamaza biriko birakogwa n'umugambwe CNDD-FDD hatisunzwe amategeko agenga imyamamazo y'amatora nko kuri uyu munsi wa kabiri mu ntara y'Ikirundo muri komine Busoni aho umugambwe CNDD-FDD wakoreye imyamamazo abanyagihugu bakubitirwa kwitaba ivyo bikorwa butaranaca byabereye aho bita inyarunazi kubera iterabwoba bagirirwa abanyagihugu harimo n'abigisha bose bategetswe kuja muri iyo myamamazo ivyatumye hari amashuri vyabonetse ko abanyeshure batashoboye kwiga harimo nyine n'iterabwoba bagatimu atazitabira imyamamazo bacabona uwariwe
mba nta muntu rero umugumyabanga n'umwe yaba ari umwigisha ategerezwa kugenda n'ibisi by'inkona byahesha amashuri amwamwe ntibakoze kubera abigisha bitabiriye iyo myiyamamazo. No kw'ishure shingiro Busiga ya kabiri iri muri komine Busiga intara ya Ngozi, bamwe mu barezi baranegura imyiyamamazo abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bakoreye hafi y'iryo shure shingiro kuwa kane w'indwi iheze, bituma ivyigwa vyose bihagarara kuko bariko bavugira mu vyuma bivuga cane. Kuri Busiga B aho abarimu bacu basohoka n'abanyeshuri badakumviza ikintu uko babigiye intare y'ishuri barimo bafite intare y'ishuri bashoboye gusubira mu ishuri bahavuye ko bariko bavuza iradiyo cane. Si abanyagihugu gusa biyamiriza ibiriko birakorwa n'umugambwe uri ku butegetsi, na bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe CNDD-FDD nabo nyene baratera ivyatsi uko iyo myiyamamazo iriko irakorwa. Aha bakanigura ko hari imbonerakure zagiye guhungabanya ibikorwa mu ivuriro ry'Imahonda riri muri komine Buraza intara ya Gitega mu kwigishirizayo ibijanye n'uwo mugambwe batitayeho n'abagwayi bariyo. Muri komine Buraza CDS Mahonda inzira yibaye n'akamirabo aho ashobora kwiyadikiza imbonerakure ikaza kwigishiriza abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu ivuriro, bigatuma ziriya ntebe abagwayi bicarako bazibakurako hakicara abakomeye bagaca batangura kwigisha inyigisho ya CNDD-FDD, abagwayi nabo bariko baraberabera bakabimurira ahandi n'umuganga bakamwimura akaja gukorera ahatabigenewe. Abanyagihugu bose baganiriye na RPA basaba bashimitse ko leta yohagarika ikintu cose coza guhungabanya ibikorwa by'abanyagihugu, yaba ibijanye n'ibikorwa by'urudandazwa vyugagwa kandi arivyo bibeshejeho imiryango, canke ibiza guhungabanya ibikorwa byo ku mashure hamwe no ku mavuriro. Nk'uko ingingo ya 11 mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 9 Rusama 2025 rigenga imyiyamamazo ijanye n'amatora ritomora neza ko ibikorwa byose bijanye n'imyiyamamazo bibujijwe, yaba ku mashuri ya leta canke y'abigenga, bikaba binabujijwe no mu bibanza by'akazi ka leta eka n'akabikorera utwabo mu masaha y'akazi. Nadege Irakoze, ikumirwa ry'umushinga amateka gatorwa sa mu matora yimirije, ikoreshwa ry'abana batarashikana imyaka yo gutora mu bikorwa byo kwiyamamaza hamwe n'amakosa yagirizwa imbonerakure zitoteza abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, ni bimwe mu by'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwagize ico bivuga ko kubijanye n'amakenga ya bamwe n'abandi ku myiyamamazo iri kiraba mu gihugu. David Claude Mbana nayo aragaruka kuri zimwe mu nyishu zatanzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu kiganiro yarayatanze. Martin Iteretse ayo makenga ku kibazo c'uko ikumirwa ry'umushinga amateka gatorwa sa mu matora yimirije, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwabo bifisemwo uruhara. Umushikiranganje Martin Iteretse yishura ko ubushikiranganje arongoye atari bwo bugena abaja ku ntonde z'abitoza mu matora. Twebwe ku ruhande rw'iwacu nk'ubushikiranganje nta muntu wese twakuye muri kuri, kuko abaja kwitoza batangwa n'imigambwe. Umugambwe utagushimye ngo ushire ku rutonde, twebwe tugiye umugambwe ngo kuvugana kumushije ku rutonde, uwo muvuga nawe twazi ko ari umugambwe sene nawe rero, kandi wewe ndumva ariko aranavuga ahubwo nawe babimuvugira baramubeshe. Nayo ku kibazo c'uko umugambwe uri ku butegetsi usa n'uwirebanga ku rubuga rwa politike muri iki gihe c'imyiyamamazo, Martin Iteretse avuga ko ubu hariko hahiganwa imigambwe inani z'imigambwe co kimwe n'abigenga batandukanye. CNDD-FDD kwikora kampanye yonyine sibyo, kuko nko mu ntara ya Bujumbura abitoza barenga 25, none hitoje abasenye imigambwe n'abigenga 28 bose tuzobana n'abasenze. Ku banyeshure boba bariko barakoreshwa mu bikorwa vyo kwiyamamaza cyane ko ivyo bikorwa bibera ku mashure, umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yibutsa ko ivyo bihanwa n'amategeko, eka mbere si ku mashure gusa ariko n'aharangurirwa imirimo itandukanye bibujijwe kuhakorera imyiyamamazo. Les activités de campagne ne concernent pas les enfants. Ibikorwa vyo kwiyamamaza ntibiraba na gato abanyeshuri bo muri iki gihe bariko bariga. Kuvuga yuko hari abakorera imyamamazo ku mashuri rero amategeko kaya mategeko nyene arabibuza. Nimba rero hari abariko barabikora bitumenyesha ko navuze yuko naho turi mu gihe c'imyamamazo amategeko abandanya akora mu gihugu cose. On continue à appliquer les règlements sur le territoire national.
ku kibazo c'imbonerakure zagirizwa gutoteza abo batavuga rumwe, Martin Niteretse avuga ko hariho abamaze gufatwa kandi ko ufashwe yohanwa ku gatwe kiwe, nayo ko ho bariho abiyamamaza basivye ibikorwa vyabo kubera ubukene bw'igitoro. Umushikiranganje Niteretse asigura ko ubwo bushikiranganje bwashikirije ishirahamwe Sopebu rijejwe ivyo gutanga igitoro urutonde rw'abariko bariyamamaza kugira ngo baze bararonswa igitoro. David Claude Mbananayo mukanya turatandukira yavugwa mu gisata c'ubutungane. Iyi nduru yo muri aka gaturuture yadusiga amahoro kayene ca kuraba nitugwe mu bana. Mva bariko baradohodora. Reka nje kuraba. Kuva nukanura amaso amasahuza nini iyo nduru yo iri kivugira mwaramutse nyakubahwa turiko turakosora zambwa zananiranye hano ku mutumba wacu turazikosoye erega shikayo uje kuraba uribuka ko uri umutware wo kuri uno mutumba ato sanza ari ya misore yacu hanibwa base kuza mu bwambwe wacu utimbwa ndagusavye kandi ndagusavye nshimitse uje kuraba ibara ndiguri hano. Yego reka nje kuraba hariko abo tudahuza imigambi uduhuza umugambi ugukuza none igihe c'amatora cageze. Yego genda urabe ariko muzohava musanga mwikoze mu nda niwe wari ukwiye guhagarara ugatuza ubwo bubisha kuko bagutoye bakwizeye none raba ni ufatiye mbere mu gutoteza abandi. Imigambwe canke amatora yimirije ntibitume ducanamo twibuke ko ibihe biha ibindi kandi mumenye ko akataretse kaba gasema. Dosiye ifunze Clement Nkurunziza yagirizwa kuba yaragize uruhara mu bwicanyi bwakorewe abanyeshuri bo mu bwoko bw'abahutu bo muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1995 yari ikwiye kuburanishwa muri sentare idasanzwe ijeje kwiga ivyaha vyagiye birashikira u Burundi nk'uko vyari bitegekanijwe n'amasezerano y'Arusha. Ivyo bivugwa n'umunyamategeko Janvier Bigirimana. Kubwiwe asaba umurwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu CNDH ari naho Clement Nkurunziza yaraye yituye kumufasha akarenganurwa. Dutegeye mu munyamategeko Janvier Bigirimana. Numwe mu barundi b'inzira karengane umurundi ariko ahogwa kahise kabi ku Burundi mu masezerano y'Arusha hari hategekanijwe ingene amahano yashikiye Burundi bizotohozwa bikongera bigahanwa biciye muri sentare idasanzwe hatanguye kuba ugutohoza yuko hari ivyaha vy'agahomerabunwa n'ibindi vyaha bikomakomeye vyakozwe. Umugambwe CNDD-FDD wihutiye gushiraho umugwi witwa yuko urondera ukuri no kunywanisha abarundi mugabo vyaragaragaye yuko rumugwi wo gusasira ibikorwa vya politike bikorwa na CNDD-FDD. Kubona Clement Nkurunziza yandikira umukuru w'umugwi ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi nibaza yuko ari bimwe vyo kugira umuntu ateka ngerageze cizere ntawo cavuga ngo nta kihari ejo naho bo togira ico bakoze ni kuvuga bizoboneka yuko baje ari nk'abandi korera ku vyiyumviro vya politike vya CNDD-FDD y'ingendo ya politike ya CNDD-FDD y'ugutoteza abo bita yuko batavuga rumwe niyo kujyanisha abarundi cyane bifatiye ku moko. Tukibaza rero yuko iyo CNDH yo kwikubita gashi karaba ico iri bukore kugira ngo Clement Nkurunziza ashobore kurenganurwa. Muyavugwa mu bijanye n'indero naho nari nabibabwiye mu ngingo nkuru zano makuru abarimu bo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kayanza bariko baraheba akazi ku bwinshi. Imvo nyamukuru akaba ari imishahara y'intica ntikize bahembwa n'uturusho badahabwa bagaca bahitamo kuja gukorera mu bindi bisata. Innocent Valentin Singirankabo aratubwira ibijanye n'imyidogo yabo bigisha mu ntara ya Kayanza. Nk'uko amasoko yacu mu gisata c'indero mu ntara Kayanza abitumenyesha abigisha muri yo ntara haba mu mashuri y'intango ayisumbuye n'ay'imyuga baguma baheba akazi ko kwigisha uko buke uko bwije bakaja kuronderera mu bindi bisata. Ivyo bigatumwa n'umushahara w'intica ntikize abo bigisha baronswa ntibashobore kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo. Muri dutekanze ukuri kw'Imana abigisha baguma baheba ku bwinshi ubamaze gushika mu na mirongo ni benshi n'ubwo dutera hari ibitegere ngo byerekane bashire ku mugaragaro haba no muyanzi nyina ndemetse haro n'abaye bagiye baguma bagenda kandi n'abandi guca bagenda kubera iki ceke cisha ha
ni nk'icyo ntikize ubona nta minsi 20 umushahara umara nawo uhembwa amajana 5 nta minsi 20 amara kabisa. Kubera kandi ubuzima butera buzimba mu gihugu hageze aho bamwe muri abo bigisha baheba akazi k'ubwarimu barenga imbibe bakajya kwisumamwo mu bihugu byo mu karere nk'uko isoko ryacu ribandanya ribivuga. Impamvu yindi ni uko ukuntu ibintu byagenze mu Burundi ibintu byagenze cy'isoni ugasanga umuntu ashaka kuronka amafaranga avuye ku mishahara ashaka kumutunga urakikora. Benshi baragata kabisa akatumaze kurima aho hanze muri Kenya kuja kuvumbura umwavu koza imodoka gutuma amagazo ntagenda ataye matwikire kabisa agakunza gukenera aza kuba umushakara w'abandi. Mu ruganda rwa RPA tumubajije ibijyanye n'abo bigisha bariko baraheba akazi ku bwinshi, Mbonihankuye Juvenal umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza yatwishuye ko ico kibazo atakihari imbere yo guca umurongo wiwe wa telefone. Tugushimire nawe Innocent Valentin singira nkabo. Nayo mu vy'imibano imyidogo ni myinshi mu badandaza bavuga ko basigaye bateba kuronswa impapuro zerekana ko bakora akazi ko kudandaza, nimero ndangamudandaza NIF hamwe n'igitabo cy'ubudandaji Registre de Commerce mu Gifaransa, bakamenyesha ko baba batanze ibisabwa byose mu kigo kijejwe gutanga izo mpapuro ADP. Ivyo bigaheza bikadindiza akazi kabo ka misi yose ko kudandaza. Dinye Karonda aratuyagira ibijanye n'iyo myidogo yabo badandaza. Abo badandaza bidoga bavuga ko batumva igituma mu kigo kijeje gutanga izo mpapuro ADB babacereza bazi neza ko atamudandaza yemerewe gukora ako kazi adafise izo mpapuro, kandi ko utazifise mu kigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi Obert bagufata nk'umuntu atariha amatagisi. Isoko ryacu mwabo badandaza byabitwiganira. Rero sinise cyangwa dafere Registre de Commerce nta na kimwe ushaka gukora kubera Obert ije kuraba mu iduka ryawe ugasanga ntabifise ikikugarira amaze kukugarira kugira wugurure ibintu bikomeye cyane. Registre de Commerce nani ufasha kumenyekana yuko utanga amatagisi n'amakori. Hama ikindi kintu naco abonye no muri ADB bazitanga usanzwe yari iminsi 2. Izo mpapuro zamara iminsi 2 mu bisanzwe ukaba uzironse. Isoko ryacu rimenyesha ko uyu munsi udatanze igiturire mu bakozi bakora mu kigo ADB n'amezi 2 ahera. Bakajya bakubwira uzogaruka mu minsi imbere azorindira ukabona indwi imwezi 2 ukwezi mezi 2 hanyuma waja kubaza ati none bigenda gutegera mba narishe ngo nyuma mwasavye ntaza na border urumva tuba turabikurikirana ariko ubahaye turi ikintu byawe bikaca binyaruka gusohoka. Abo badandaza bagasaba umuyobozi w'ikigo kijeje gutanga izo mpapuro ADB gutorera inyishu ico kibazo. Kadasaba usanzwe atwara yishyirahamwe ADB yuko yogerageza umuntu arondera iyo NIF mu gihe aba yarishe muri konti ya ADB iri muri banki Bordeaux hanyuma bakamutunganiriza ibintu vyiwe bikagenda neza. RPA iturashobora kuronka umuyobozi w'ikigo ADB muganga Nizigimana Reverien kugira agire ico ashikirije kuri iyo myidogo y'abadandaza. Hagati aho amasoko yacu mu kigo ADB amenyesha ko uko guteba kuva hanini kukuntu muri iyi minsi ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi Obert kiriko kigira imikwabo yo kugenzura abafise izo mpapuro, ibica bituma abazisaba baba benshi, abakozi bazitunganya bakarengerwa. Arakoze na Dinye Karondo. Mukanya turatandukira igice cya kabiri icano makuru. RPA Nkuko musanzwe mubimenyereye ku minsi yose ya kabiri tubashikiriza ikiganiro ubahuka, aho kuri uno munsi tugaruka ku buryo bw'amafaranga ahabwa abayobozi b'amashure shingiro ECOFO frais de fonctionnement mu rurimi rw'igifaransa, aho bavuga ko ari make kandi hari aho abashikira atevye. Ikiganiro ubahuka mwagiteguriwe na Dinye Karondo. Ubahuka ndabaramukire nongera ndabaha n'ikaze banywanyi ba RPA mu kiganiro ubahuka cyo kuri wa kabiri igenekerezo rya 20 Rusama umwaka wa 2025. Uno munsi tukaba tuganira ku bijanye n'amafaranga yo gusahiriza amashure atangwa na leta. Amafaranga abayobozi b'amashure bavuga ko ari make cyane kandi kenshi agateba no kubashikira. Kuva mu mwaka wa 2015 cyane cyane ikigega Fonds Commun gihagaritswe kuko yari ifashanyo amakungu ya leta kugira yunganire mu gisata c'indero amafaranga leta itanga frais de fonctionnement
ku mashure shingiro kuva ico gihe aracari yayandi ishure ryose rikaba rihabwa amafaranga 300 ku mwaka ivyo bigatuma haba ingaruka mbi zitari nke haba ku bayobozi abigisha abanyeshure eka ku buzima bw'amashure muri rusange izo ngaruka none zoba ari nk'izihe ni kubera iki igisata c'indero kidahabwa amafaranga akwiye ivyo ni bimwe mu bibazo tuza guca ijya nino mu kiganiro wahuka cuno munsi abatumire bacu badufasha kurenosha kino kiganiro akaba ari umupfasoni Eulalie Nibizi umuhinga akaba n'inararibonye mu bijanye n'indero mu Burundi Jean Bosco Bwigemera yigeze kuba umuyobozi w'ishure umwe mu bigisha hamwe n'umwe mu bayobozi b'ishure ikiganiro ubahuka mukaba mugiye mu gisubizo na jewe Dinye Karondo sangwa ikaze mu kanya turaduga kwijambo n'abatumire ndasubiriye kubaramutsa kuva mu mwaka wa 2015 ingorane zijanye n'ubukene zagiye ziriyongera mu mashuri shingiro ya leta amafaranga ngari 300 ayo mashuri ahabwa na leta ku mwaka mu kuyasahiriza abayobozi b'amashuri abigisha cyo kimwe n'abakurikiranira hafi indero mu Burundi bavuga ko ari nisha ntikize ugeranije n'itigirizo abanyeshuri baba bafise ifaranga ry'u Burundi naryo rikagenda ryatagaciro ibiciro bikaduga ku rugero rw'umurengera umuhinga mu vy'indero umupfasoni Eulalie Nibizi abanza kutubwira bimwe bimwe mu vyo ayo mafaranga agenewe gukoreshwa ku mashuri mu mashuri nshingiro usanga ayo mahera aharurwa uravye igitigiri c'abanyeshuri bafise ni kuvuga yuko ayo mafaranga yasohowe kugira ngo basubirize ya mahera leta yahora isaba abanyeshuri nico bituma kenshi bayita ko ama frais de compensation du minerval mu Gifaransa urumva rero ayo mafaranga ko agenywe kugira ngo aze muri wa mugambi bavuga ngo kwiga ku buntu batanguye mu mwaka w'2005 ayo mafaranga rero ibikorwa akora kenshi ahemba abanyezamu akora ibikorwa vya mwisi yose vy'ishuri nk'ibijanye n'abakozi bamwe baje gufasha nko gusibura ahantu aho ni ku bakozi hari igihe rimwe bavuga ko yoshobora gufasha nk'abaje gukutsa ikivi nk'abakorera bushake aho mu mashuri kugira ngo mu mashuri aguma abandanya ariko kenshi ubushikiranganje hari igihe buyariha ukwayo ayo mafaranga rero ya fonctionnement arakora mu kugura ibikoresho byo mu ishure ingwa gukoresha intebe mu gihe ziguye kugura ibikoresho by'abigisha ibikoresho byose byo mu ishure bitari bininiya bavyita ngo ni ibikoresho bito urumva rero n'amafaranga nkenerwa kugira ishuri amashuri atangure kugira ngo amashuri abungabungwe kugira ngo abigisha baronke ibikoresho hari igihe amakaye yo guteguriramwo impapuro bakoresha gufotora ibibazo gufotora n'ibikoresho bimwe byo gushigikira inyigisho urumva ni amafaranga y'ingirakamaro mu ishuri shingiro kugira ngo abana bashobore kwigishwa neza ivyigwa bishobore kuringanizwa neza amashuri rero kenshi aronka amahera make ayo mahera make rero ntava ku bukene ava kudaha agaciro ico gisata uravye ibindi bisata ivy'umutekano igihugu c'u Burundi ntigiharura ngo giha agaciro gakwiye igisata c'indero uravye ibindi bisata umwe mu bigisha nawe twatumiye aratubwira bimwe bimwe mu bikoresho vya nkenerwa abigisha batakironka kubera ugukeha kwayo mafaranga leta isahiriza amashuri kuva na cyane se bita fokome maze guhagarikwa ko yabifashanyo yava makungu maze guhagarara abadirekiteri bose ashakanga kwinjira mu ngorane nk'icyo gihe rero mufite abanyeshuri benshi amafaranga yarameje ko umunyeshuri bamuharura ko amafaranga 600 amafaranga rero umuntu akayakuramo nkenerwa byose by'ishure kugira ishure ribane gifunkisiona ari nk'akantu kimwe umuntu ashaka kugira niho yakura muri iyo fokome mugabo frais de fonctionnement yava muri ayo mafaranga baharura ku munyeshuri umwe rero kuva ico gihe gushika uyu munsi ntiyigeze yongerezwa na rimwe gusa icyahindutse kuri iyo haravamwo n'ingwa abigisha bakoresha mbonye ingwa zisigaye zitangwa na leta uko ariko ibijanye n'amadokima administratif canke amadokima pedagogique ico gihe impapuro ijana yagwa amafaranga amajana uyu munsi igeze ku mafaranga 200 nka registre yagugwa ico gihe 4,000 umunsi igeze ku 15,000 ni byinshi byo ntawe bivuga mbere ndetse burya n'akazi nuko abashobora bazezwa ivy'indero ngira ngo bataheza ngo nabo nyene babishemo inguvu z'ikirenga
nk'umudirekiteri aca yiyorohereza mu kwezi gusa kuwundi nka dokima atanga aha umwigisha ni ikaye de réunion journale n'ikaye y'amanota izindi zose nk'ikaye za preparation kuba nk'amakaye ya preparation aba menshi ibyo ntumubaza ibyo rero amaze kuba atabihaye umwigisha kanaka igihe nawe agiye kumukota nawe ntaheza ngo akimubaza impamvu rero yuko n'akazi gaca kabamwo ingorane kandi hagaca habamwo no kwiyorohereza. Eka na Jean Bosco Rwigemera yigeze kuba umuyobozi w'ishure aremeza ko ayo mafaranga leta ihe amashure shingiro uretse ko datangwa ku gihe ayo mafaranga ari make cyane ivyo bikanatuma abayobozi b'amashure bahura n'ingorane zitandukanye ndetse bikanabatesha icubahiro. Ayo mashure ahabwa 300 gusa kuva mwaka w'ibihumbi 2015 ijambere coco ayo mahera ntakwiye na gato ni ntica ntikize ntakwiye n'umushahara wa zamu acunga inyubakwa n'ibikoresho kutayatanga ku gihe navyo ivyo biramenyerewe kuri leta ariko no gushira abayobozi b'ayo mashure mu ngorane uretse ko leta isanzwe iri mu bibazo by'ubutunzi muri kino gihe harimwo no gushaka guke k'ubutegetsi uko gushira mu kaga abayobozi b'amashure bituma baja gusaba ingurane bakimirije kuriha vuba kesho umudandaza agaca ashirako inyungu niniya cane yo kurindirirako maze bigatuma ubushobozi bw'ishure bugabanuka ku bijanye n'amahera bazoriha mbere umuyobozi ugasanga yarataye n'icizere n'icubahiro ahaba kuko bamufata nk'umuzurumyi ntibamenye ko vyavuye hejuru iyo rero umuyobozi ataye icizere agata icubahiro baraheza bakamuvuga uko atari akadodoberezwa kuwamukurira maze akanduruka abogozwa rimwe na rimwe azira amakosa atarayiwe aho naho adakurikiwe imbere y'ubutungane naho rimwe na rimwe bitaba bimuvuye ko kibuza ko nabagira intege nke zitewe n'ubwo bukene leta yamushizemwo akarondera amahera uburyo bunyuranye n'amategeko kandi bunyuranye n'ukuri navyo nyene amaherezo yavyo nibimujana ku iherezo ribi mu kazi kiwe. Ugutituka kw'indero n'ubumenyi mu mashuri hamwe no guheba amashure kugwaruka ni bimwe mu nkurikizi mbi ziturutse ku bukene bw'uburyo bw'amafaranga bukenerwa n'amashuri nk'uko Erari Nibizi agaruka akabitubwira. Mu mashuri shingiro mu mashuri atarayindaro usanga igihe amafaranga buze haca habura ingo abazamu barashobora kumara n'umwaka badahembwa harabura ibikoresho muri iki gihe abigisha bariko barasabwa amafaranga ngo yugufotora za mpapuro zibaha amanota urazi ko baha amanota uyu mwaka utashe bamwe basabwa 9,000 abandi bagasabwa 15,000 hari igihe wumva kw'ishuri ngo batangishije amafaranga ngo batangishije 1,000 c'umunyezamu 1,000 c'umukubuzo ariko mu bisanzwe mu mashuri mato mashuri shingiro abana nta faranga n'imwe bari bategereje gusaba igihe basabwa amahera iyo ishuri tunganijwe neza komite nshingwashure iraheza ikagira inama igaharura ibikenewe nk'ibintu byo gusanura nk'ibintu bisaba amafaranga menshi bagatuma ko inama y'abavyeyi bose hama iyo nama y'abavyeyi bose igahava ifata ingingo yuko baterera ishure bakazana nk'amafaranga 10,000 ku munyeshuri ivyo bihora bikunda gushika mu mashuri amwamwe ariko ca wumva yuko abari amafaranga menshi asabwa umuvyeyi kandi atarategekanijwe gusabwa urumva iyo ni ingaruka ku mwigisha ni ingaruka ku munyeshure ku muvyeyi iyindi ngaruka nuko abigisha baheza bakigisha nabi mu gihe badafise ibikoresho bikwiye ibikoresho nshigikira-nyigisho bikwiye ikindi naco nuko amashure ashobora kuja mu madeni ndetse ko baremereza abigisha ibikorwa canke bakabasaba amahera abana batishoboye kuronka ayo mafaranga barirukanwa hari abavyeyi rero kubera ubukene baca bagumiza abana babo muhira abana benshi usanga barahevye kubera babuze amahera yo guterera ishure hariho rero ngo mu mashure amwamwe iyo amafaranga yatevye kuza canke bayabuze atakwiye cane iyo amafaranga yatevye kuza bafata amadeni
ingaruka nuko amashuri yamana amadeni nuko abadandaza baheranirwa hama n'iyindi ngaruka nuko n'abayobozi bashobora konona. Urumva rero biratesha agaciro ishure, biratesha agaciro abayobozi, hama biratesha n'akanovera indero, biratuma n'abana baguma muhira. Mu gusozera umwe mu bayobozi b'ishure twatumiye atera akamo leta ayisaba kongereza ayo mafaranga 300,000 amashure shingiro ahabwa hisunzwe ingene ibiciro vyagiye biraduga ku masoko. Nakora si ibintu birababaje cyane kuko mahera baduha yataye agaciro ibihumbi 2,500 kuko ushobora kujya ku mahera 100 y'umunsi turafotoza amafaranga 500 yasabwa kumusegera yagumye yayo yose cyangwa ko ayo mahera akwiye kuduzwa ako n'akarero kamwe muri byinshi ayo mahera akwiye kuduzwa rero isambe giti zero mashi ubugesera ahandi usanga abayobozi bamama amadeni adasanzwe vyama leta irabikora ikaduza ayo mahera rero situation de prix zero mashi bivanye n'ibiciro vyo kw'isoko no munsi vyaduze cane. Nino ngaha duciye dusozera ikiganiro bavuga cyo kuri wa 20 Rusama umwaka wa 2025. Ikiganiro cyari gishimikiye ku mafaranga 300 leta iha abayobozi b'amashure shingiro ekofo ku mwaka. Amafaranga ariko nk'uko mwavyumvise aba n'abandi bavuga ko ari make cyane ugeranije n'ibihe Uburundi burimwo mu bijanye n'ubutunzi bugeze ahatemba. Ndashimiye abatumire ku vyiyumviro bashikirije, ndashimiye namwe mwese mwaduteza abiri. Kuri mikro mwari kumwe na Dinye Karondo, mugira amahoro iwanyu naho ubutaha. Ubahuka. Tugushimire nawe Dinye Karondo kuri ico kigabane ubahuka. Nino ngaha rero duciye dusozerera no makuru ya Radio RPA twari twabateguriye yo kuri rigenekerezo rya 20 Rusama umwaka wa 2025. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Bakoze na bagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha makuru bamfashije kuyatororokanya. Nongere kandi shimire abahinga b'ivyuma bitanze batiziganya kugira no maryo bashikire atankomanzi. Nayo Walter kwizerana ariko ndabashikiriza ndabike banuye ndabipuriza amahoro iwanyu no mu banyu. Imana ibandanye irinda Uburundi n'abarundi naho ubutaha.